ingwara y'intandara nabwiye mpejeje kuvuga yuko ari ico twita igiva kuri kame mu muryango w'ikintu ico twita genetique canke essentiel. Ico nabwiye yuko nama epilepsy amwe birashobora gushika, ariko hariho n'ikindi rero twita intandara ziba zivuye ku bintu nk'akarorero abantu baba baragize ibi biharawe twita AVC. Ugasanga AVC kurya murabona yuko ari abantu usanga kenshi bari paralize, kuvuga mu bwonko iwabo haba hariho agakomere kabaye. Ako gakomere rero iyo kamaze kuhaba ni nk'inkovu, inkovu ibiri mu bwonko isigaye kubera wagize AVC. Iyo rero ugize nk'akantu dufate nk'akantu ka stress cyangwa uburuhe, ni ukuvuga ya mitsi isoza bwenge ico kwita neurone zica ziwa. Iyo zirushe rero zica zikora gusumba, zigaca zikora hahandi hasanzwe kagakovu, kwizera igaca yaduka. Iyo ni ya mbere. Icya kabiri, abantu bagira ibibyimba mu mutwe urabona ko bisigaye byinshi cyane navyone birashobora gutera epilepsy, kuko umaze kugira ikibyimba mu mutwe ni ukuvuga cagiye gufata ikibanza cari gifitiye akamaro umubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ca kibanza ca kibyimba kirimo ico gice c'ubwonko cari gisanzwe gikora ku mubiri ntigisubira gukora uko cahora. Ni ukuvuga cagiye gufata ikibanza kitari caco. Aho rero harashobora kuvyuka epilepsy, kuko ca kibyimba kiriko gisunika ya mitsi isoza bwenge, nayo igaca ishaka kumera nk'iyigwanira, igaca haba rero epilepsy. Ikigira gatatu ni birya twita abcès, ibihute. Hari ibihute bishobora kuza mu bwonko, ivyo rero navyone biba bivuye kuri microbe. Za microbe rero zigaca zigenda zigakora kuri ya mitsi isoza bwenge, ya mitsi igaca igomba gukora gusumba kugira yigwanire, cavyuka ico twita epilepsy. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Ijwi mwumva ni rya rindi nyene mumenyereye, ni Mama Nyishu. Ndabaramukije, nizere ko ari impore umwe wese ahaherereye. N'umusi rero natewe iteka n'umuntu mubona imbere yacu. Ivyo ari byo byose, naho impuzu yambaye ari aba yitiza mu bibanza biraho, ntaataridondora ngira ngo murabona yuko atari yayindi yo kwa veterineri. None rero reka tumwakire abaramutse anatwibwire. Karibu. Ego, murakoze cyane. Rero nitwa muganga Ndikumana Omer, nkaba umuganga bwa mbere na mbere yize ubuganga byo kuvura byose, ariko mu nyuma ndaheza ndaja kwiga ibyo kunonosora indwara zifatira mu mitsi isoza bwenge, ibyo bita neurologie mu rurimi rw'ikinyarwanda. Murakoze. Je nanje nkaho kantu ndakumvise uno munsi ngo imitsi isoza bwenge. Ego, murumva yuko twatewe iteka cane. Hari igihe tuba mu bintu tutazi, ugasanga hariho nk'indwara dushaka kwikingira canke kurinda, canke ugasanga niyo dufise umurwayi ntitumenye neza ingene tumufata. Uyu munsi rero twashatse ko tuganirira ku ndwara bita intandara kirundi, ariyo epilepsy mu gifaransa, ngira sinihenze muganga. Rero turashaka ngo adufashe dutahure, mbega umuntu amenya gute ko wiwe yafashwe n'iyo ndwara y'intandara? Ego, murakoze. Intandara nigo mu kirundi nuko zitwa mu gifaransa ni epilepsy. Umenya yuko uwarwaye intandara hari ibimenyetso bikuru bikunda kuboneka, nibyo benshi baca babaye ko arwaye intandara. Iyo babonye umuntu
yinaze hasi agaca afatwa na bya bintu bijegeza bikamujugumiza. Kenshi birajana, hariho urufuro ruza mu kanwa, hama mu nyuma bihejeje bigaca bimurekura. Iyo bimurekuye rero hari abo uzosanga bihekenye mu kanwa indani canke ururimi baruhekenye ku gice kimwe. Iyo bimurekuye rero kenshi usanga yiyononye, hakaza umwanda mutoya canke mukuru. Ibyo rero nivyo benshi bakunda kubona, ariko intandara ntizifata gutyo iminsi yose. Yego nibaza ko ibyo tuja kubishikako. None ko intandara hariho intandara ku mwana mutoyi, hariho intandara ku muyabaga, hariho n'intandara ku muntu mukuru. None ibimenyetso kuri iyo myaka itandukanye vyoba ari bimwe? Yego, ibimenyetso ku bantu bakuze kenshi ni bimwe, ariko ku bana kenshi hari aho bigora kubona. Muzobona nk'utwana dutoya, utwana tutuyoya, ukabona karasinziriye, ukaja ubona karasimbaguritse. Kenshi bibaza ngo arakangutse, ariko ari mu bihugu biteye imbere baraheza bakamugirira igipimo. Kenshi ugasanga hariho utwo twita mu gifaransa bita spasme, nitwo turiya tuntu ubona asimbaguritse. Aho rero baraheza bakamugirira igipimo. Igipimo ngira maze kukibona, bashira utuntu ku mutwe, ico twita electroencephalogram. Bigaheza rero ico gipimo kigaheza kikerekana yuko hari ibimenyetso canke atabihari. Aho ni ku bana batoya cane gose. Nkuko nabwiye rero ko intandara zitandukanye, urumva hari ibyo twita spasme, mugabo hariho n'izindi twita absence. Ibyo rero bifata guhera ku myaka 2 kuduga, n'abantu bakuze birabafata. Hakaba rero ico twita iyo absence, ni ukuvuga umwana muba muri kumwe mwicaranye muriko murayaga, ukaja ubona haraciye akanya nk'amasegonda nkangahe, ukabona ariko araba mu kirere akanura mugabo umengo sihari. Iyo niyo twita absence. Hama haciye akanya gatoya ukaja ubona ubwenge buragarutse, mugabo wewe ntashobora kwibuka aho yahagarikiye, wewe ubona muwe mwari kumwe. Ico twita absence. Ibyo n'abantu rero bakuze birabashikira. Hama hakaba n'ikindi kimenyetso ushobora kubona, umuntu muri kumwe ukaja ubona yarahagaze, ukaja ubona aratemvye. Aratemvye nyene, ukabona aranyereye, yagiye hasi bukebuke, akagenda atuje. Yego, ico nico twita crise atonique. Umva imitsi yiwe nta nguvu igira, ukaja ubona aratemvye bukebuke. Ibyo rero bigaheza bigafata akanya gatoya, muga mu nyuma ukaja ubona aragarutse. Yego, hakaba rero bakuze bivanye n'icatumye izo ntandara ziba, nkuko tuja kubishikira kubibitera. Hari aho usanga hafatwa ukuboko n'ukuguru kumwe, ugasanga kuriko kurajugumira. Ico nico twita crise partielle. Cyangwa ugasanga hajugumira ukuboko, mugabo ugasanga n'umunwa uriko urajugumira. Ico nico twita crise partielle complexe, kubera biba bifata ukuboko bigafata umunwa bikajana. Hariho rero ku bana ngarutseko, hari aho usanga iyo ariko ajugumira ico gice kimwe, ugasanga n'izosi rirahindukiye, ariko araba hejuru, amaso akarerembutse. Ibyo rero biratandukanye na ya crise generale, ico twita generalize nababwira yuko yitura hasi bikamujegeza. Yego, ibyo ni ibimenyetso rero ushobora kubona bitandukanye, cane cane ku bana bato bato niho bikunda kugorana, kubera ibimenyetso biba biri ubwoko bwinshi. No ku bakuze numva umengo hari akantu kagasobana iyo atuje. Urumva umengo tumenyereye ko kenshi umurwayi w'intandara afatwa na biriya bintu bimujegeza. Urumva iyo ari umurwayi atuje, nibaza ko biheza bikagorana ko umuntu asanzwe atari nko kwa muganga ashoka amenya ati yoba yafashwe n'intandara. Yego, kiretse ari umuntu wari usanzwe uzi, urabona ko ahinduye
imyitwarire Uko yiwe abaye. uko yari asanzwe ameze, ukabona kuko nimba afashwe n'ico twita absence, ukabona mwariko murayaga ukabona ameze nk'uhagarika, arahagaritse mu nyuma aragarutse, agombye kubandaniriza aho yari ari, kandi nawe wabonye yuko yigeze guhagarika nimba ari nk'amasegonda ngahe, urumva nk'uyo bivanye n'ingene muzinanye. Canke iyo ubonye nimba ari ukuboko uriko kurajukumira canke nimba ari umuntu uriko urakebana, ariko ivyo rero biraza ko tuja kubishikako, ivyo ntibiba ari ibimenyetso vya epilepsy gusa, kuko hariho n'izindi ndwara zishobora kwiyerekana muri ivyo bimenyetso nyene. Ivyo rero urumva bisaba yuko mugabe ica mbere na mbere nuko ubanza ukiyumvira uti iyo bari epilepsy canke ico bari ikintu. Aho rero urumva ni hamwe duca dushobora kwirukira kwa muganga vuba na vuba. Mwatubwiye ibimenyetso by'umurwayi w'intandara canke uwo zifashe, none umuntu amuri iruhande hoba hari ikintu noba nko mu gifaransa nka geste de secours canke les premiers gestes umuntu yokora ari kumwe n'uwo muntu? Ibintu ushobora gukora kugira ngo umukingire, hariho ibintu biba biri iruhande yiwe, nk'imbugita canke umuriro, ico nico nivyo bintu vya mbere utegerezwa kumenyezayo. Hama ikigira kabiri naco, ni vyiza gushira ikintu mu kanwa iwe, kuko ashobora kugira, ariko ivyo bintu biriko biramujegeza, ururimi rushobora gukorokera indani. Iyo rukorokeye indani rero mu bisanzwe aca abura impwemu, mu kurindira yuko ya crise izohera aba ariko agira izindi ngorane canke zo guhema. Iyo rero uronse ikintu ugishira mu kanwa, nimba ari impuzu, mugabo ukirinda ntushire urutoke mu kanwa, kuko ushize urutoke mu kanwa ashobora kuruca kubera aba yadadaje amenyo. Uririnda ugashiraho ikintu nimba ari impuzu canke akandi kantu kugira ngo ukingire ururimi rwiwe. Ivyo nivyo bintu ushobora kumugirira muri uwo mwanya. Ubundi crise yaje ntaco ushoboye kugira ngo ihagarike, urarindira igahera. Ni nka kurya duhora tubona habaye ku rusirikwi, urashobora kuja kupa visible, mugabo ku rusirikwi intsinga zamaze gufatana hariya, umuriro wo guma waka. Rero turindira igahera, hama nimba ari umuti ucumuha kugira ngo crise ntigaruke muri uwo mwanya, ico nico ukora. Kera nahora numva bavuga ngo abarwayi b'intandara ngo kirazira ko begera ahantu hari umucanwa, canke ngo kirazira ngo kwaza kuja ku ruzi ari umwe. None hari ico vyoba bipfana, canke ni kubera ko batinya ko zomufata zikamuta muri Nyaruzi canke zikamuta muri Nyamuriro? Ivyo biri mu bintu rero, iyo umurwayi wacu tumaze kubona ko arwaye intandara, biri mu bintu duca tumusigurira. Ica mbere, kirazira kwicara iruhande y'umuriro, kuko iyo amaze kwicara iruhande y'umuriro agafatwa n'izo ntandara, vya bintu bikamujegeza, bishobora kumuta umuriro. Ngira mwahora mwabona abantu benshi ugasanga yarahiye, kubera yaba ari iruhande y'umuriro wenyene, agaca agira intuzi, agaca aja muri iyo crise, ntihagire umuntu n'umwe amukurayo. Agaca usanga ya crise irinze ihera akiri muri wa muriro, kubera nta na kimwe aba yumva, ntaco aba ashobora gukontorora. Ikigira kabiri naco, novuga nk'akarorero, aba bantu bari Bujumbura, urabona siporo ziri kwinshi, mu bisanzwe kirazira kuja muri piscine wenyene, kuko ushobora kugira crise uriko uroga. Ni ukuvuga ari n'atanu uzokubona, bazibaza ngo ariko reka kubita amazi mu mazi, mugabo wewe ariko agira crise, hama aca asomanurira, hama aca apfa. Hama ikigira gatatu, ntushobora gufata nk'imbugita ngo wate ibintu uri wenyene ata muntu muri kumwe, kuko ugize crise ufise ya mbugita ushobora kuyikata, kandi ukikata bimwe biboneka kuko nta control iba ihari, ntaco uba wumva. Hama ikigira kane, ari nk'abantu batwara imodoka, ino ntibikaze. Mu bindi bihugu, uri umuntu tuvuge atwara nk'ibi vy'amabisi, atwara abantu benshi, eka nawe naho witwara wenyene. Iyo urwaye iyo ngwara y'intandara, baraguha umwaka wose udasubiye kunyonga imodoka, gushikaho abajejwe ivy'amabarabara
baheze umuganga we aratanga raporo hama bagaheza bagafata iyo ngingo ati turasubiye kumuha perimi asubire kuja mw'ibarabara kuko iyumvire nk'ubu ufise bisi yuzuye abantu uciye ugira crise uri kuri vola ni ukuvuga nta control uzoba ufise ahubwo uzokwagiserera urumva abantu bose ashobora kuba ataramusigara ibyo rero ivyo bintu umuntu arwaye intandara ashobora kwirinda. Mbega none intandara yoba ari mu mugwi wa za ngwara bavuga ngo ni héréditaire nka kurya batubwira bati diabete irashobora kuba ari héréditaire, hypertension, intandara navyo yoba ari muri uwo mugwi urashobora kuzigira kubera yuko iwanyu ziri mu bwoko bw'intandara bwinshi bubaho. Icambere dukora turaraba icabitumye icabitumye iwacu sinovuga yuko turagerageza ivyo dushobora kuko turashobora gukora ibipimo bitari bike hama ukarondera ibintu byose indwara zaba zarabitumye ikintu baza tuja kubishikako indwara zishobora gutera intandara canke ibindi bishobora gutera intandara ibyo rero iyo umaze kubirondera bakabona yuko atakibituma kiba ntuze ico bita epilepsy cryptogenique rero nico tuca twita yuko yoba ari nka genetique tuca turondera mu muryango hari umuntu yoba yarigeze kurwara intandara hari muri ba sekuruza canke kandi kenshi urashobora gusanga ari byo birashika si ukuvuga yuko intandara zose ziva ku ari genetique oya birashoboka. None mwotubwira nk'ubu nka bimwe mu bitera iyo ngwara y'intandara? Ingwara y'intandara nabwiye mpejeje kuvuga yuko ari ico twita ikiva kuri kame mu muryango w'ikintu ico twita genetique canke essentiel ico nabwiye yuko nama epilepsy amwe birashobora gushika ariko hariho n'ikindi rero twita intandara ziba zivuye ku bintu nk'akarorero aba bantu baba baragize ibi biharawe twita AVC ugasanga AVC kurya murabona yuko ari abantu usanga kenshi bari paralize kuvuga mu bwonko iwabo haba hariho agakomere kabaye ako gakomere rero iyo kamaze kuhaba ni nk'inkovu ibiri mu bwonko isigaye kubera wagize AVC. Iyo rero ugize nk'akantu dufate nk'akantu ka stress cyangwa uburuhe ni ukuvuga ya mitsi isoza bwenge ico kwita neurone zica ziwa iyo zirushe rero zica zikora gusumba zigaca zikora hahandi hasanzwe kagakovu kirizere igaca yaduka. Iyo ni ya mbere. Icya kabiri abantu bagira ibibyimba mu mutwe urabona ko bisigaye byinshi cyane navyo birashobora gutera epilepsy kuko umaze kugira ikibyimba mu mutwe ni ukuvuga cagiye gufata ikibanza cari gifitiye akamaro umubiri w'umuntu ni ukuvuga ca kibanza ca kibyimba kirimo ico gice c'ubwonko cari gisanzwe gikora ku mubiri ntigisubira gukora uko cahora ni ukuvuga cagiye gufata ikibanza kitari caco aho rero harashobora kuvyuka epilepsy kuko ca kibyimba kiriko gisunika ya mitsi isoza bwenge nayo igaca ishaka kumera nk'iyigwanira igaca haba rero epilepsy. Ikigira gatatu ni birya twita abcès ibihute hari ibihute bishobora kuza mu bwonko ivyo rero navyo biba bivuye kuri microbe za microbe rero zigaca zigenda zigakora kuri ya mitsi isoza bwenge ya mitsi igaca igomba gukora gusumba kugira yigwanire cyavyuka ico twita epilepsy. Hama hakaba rero na birya twita meningite ariyo twita mu kirundi nayone irashobora gutera epilepsy. Hama hakaba rero n'ibindi biba bivuye ku ndwara izi ndwara ziharawe za diabete izi ndwara z'impingo kuko nk'indwara ya diabete iyo ugize isukari nyinshi cyane ni ukuvuga ya mitsi isoza bwenge
urumva isukari ikiguma ija kuyikorako hama igaca imera nk'iriko ija yumva yuko yatewe hama igaca haba crise ya epilepsy canke iyo umuntu afise diyabete akagira igisukari gikeya rwose ni ukuvuga yuko muri ico gihe ubwonko ntibusubira kuronka oxygene umwuka ukwiye kuko ubwonko burakeneye isukari nka kurya kw'imodoka itagira igitoro ni ukuvuga ubwonko butaronse isukari ntibuheza ngo bukore neza rero muri ico gihe ya mitsi nsozabwenge kijya kurondera umwuka kugira ngo niyo energy arico twita igitoro isukari kandi nayo mu mubiri wumva iba yagabanutse ibyo rero bishikira abantu barwaye diyabete bagaheza bagaca bagira crise ikindi naco ni ico twita icumunyu citwa sodium umunyu mu bisanzwe iyo ugabanutse mu mubiri mu bigero bishika nk'120 bikaja munsi yaho ni ukuvuga yuko muri ico gihe nahone harashobora kuba inzira epilepsy ikindi hari ikindi cumunyu twita magnesium ni ukuvuga naco niyo kigiye hasi nzira ya mitsi nsozabwenge kija kukirondera kubera kitaba gikwiye basanga umuntu atangiye kuba febre hanyuma mu nyuma agaca agira crise hariho ikindi cumunyu citwa calcium ico naco niyo kigabanutse mu mubiri nzeya ico twita les muscles inyama izi muscles z'umubiri kuko nico zikeneye cyane kugira ngo zironke ingufu muri ico gihe rero nahone umuntu arashobora kugira nzeya epilepsy yego hama hariho abarwaye nzeya goutte ico twita acide urique iyo acide urique ibaye nyinshi mu mubiri ibyo navyo ni biri mu bintu bitera epilepsy canke iyo abantu barwaye amafyigo hakaba icyo twita creatinine kikaduga cyane rwose ni ukuvuga nahone umuntu arashobora kugira epilepsy hakaba rero n'ibindi bimenyetso bitaramenyekana neza aribyo nabwiye twita cryptogenique kuko ibimenyetso ni byinshi cyane rwose urashobora kurondera tukarondeza mugabo ukaruhuka atanzira udatoye icyabiteye ariko ico ntikibuza yuko uheza ukavura umuntu kuko iyo ubujije yuko izo crise ziba uri kukingira ubwonko bwiwe kuko ubwonko bwiwe bugumye bukora agira crise haraharuhira kuja muri ico twita muri koma kandi rero muri ico gihe biraheza bikagora kumukurayo nico bituma rero ubonye umuntu agize crise icambere ni ukumuha umuti uhagarika ayo makirize hamurondere inzi icabiteye none tukiri ku bitera iyo ndwara nta buzima canke inyifato cane cane ku bagore bibungenze vyotuma azohava ko avyara umwana azogira ico kibazo ubundi ku bagore bibungenze nta kintu mbese nta kintu kibuza yuko ashobora gutwara imbanyi gusa ni imbanyi itegurwa n'umuganga wiwe bajya ginecologisticien mugabo bagakorana n'umuneurologue kuko muri ico gihe hari imiti ataba arikuriwe gufata kubera izohava ikora kuri uyu mwana aba yibungenza akavuka afise ibihimba by'umubiri bitameze neza rero dutegerezwa gukorana n'abajya baje gukurikirana abavyeyi agakorana n'umuneurologue kugira ngo bamenye ingene bamukurikirana bamenye imiti bamuha kuko ubu hari imiti myiza cyane rwose umuvyeyi yibungenza ashobora gufata ntagire ingorane n'imwe ariko kera hari imiti unye nko hanze ho barayikuye ku isoko kugira ngo bakinge yuko abana bavuka bafise ibihimba bitameze neza by'umubiri icyo twita malformation none nk'umufasoni ameze neza atarasanganywe iyo ndwara y'intandara dufate nk'umufasoni w'umualcoolique canke nk'umufasoni nk'ubu aragize traumatisme afise imbanyi canke naho aragize ibibazo d'ordre psychologique
ivyo vyohava bituma wa mwana ashobora kugira ico kibazo. Yego, mu bisanzwe les traumas ou bitwita ihungabana, iyo habaye ihungabana ku muntu mu bisanzwe hari ibyo twita les hormones inkaburamubiri. Izo rero iyo zigwiriye mu mubiri w'umuntu zikagwira mu maraso y'umuntu, murazi yuko umwana ari mu nda agaburirwa na nyina wiwe, kuvuga aronka amaraso ya nyina wiwe, ni kuvuga nyina yari yagize ikibazo arashobora kumuhereza izo nkaburamubiri, izo hormone z'iyo stress afise, hanyuma mu nyuma birashobora kugira ingaruka mbi ku mwana. Ibyo rero nibyo uheza ugakinga, ariko ari nk'ibyo by'inzoga, uraheza akazihagarika, ukamwigisha ingene azihagarika, kuko naho nazihagaritse bukwi na bukwi harya birafise ingaruka mbi, kuko nk'uko nababwiye mu bwonko hariyo birya twita amanerone, ariyo imitsi nsozabwenge iri ubwoko bwinshi. Rero ni ukuvuga ari nk'umuntu asanzwe anywa utuyoga, hariho iziba zimenyereye kwakira utwo tuyoga, ziba zifise icyo nokwita abakirizi recepteur. Rero umunsi abo bakirizi bazobura ico bakira kubera wahagaritse inzoga bukwi na bukwi, ni ukuvuga uca ukwita krizi. Rero inzoga ugomba kuzihagarika, urazihagarika kandi ukazihagarika gushika ushikira ukagutekanya, kandi kuri ico gihe ntaco vyonona. Rero uwo mumama nimba afata utu tuyoga uraza ukamusigurira uti kubera yuko ushobora kugira ingaruka mbi zibinzi, uti twohagarika inzoga bukiye gushika muzohagarika. None barya abana dukunda kubona kenshi iyo tubajije abo mama benshi akubwira ngo umwana yararushe, ngo ndiko ndibaruka. Kuruha k'umwana mu gihe cyo kuvuka birafitaniye isano rinini n'intandaro. Niba ariko bimeze, mbega umwana avutse yarushe, hari ukuntu bomukigira, hari vaccin, hari inyifato kugira ngo ntaze agere kuri stade yo kurwara intandaro? Barya abana bavuka barushe, mama wiwe akamara kubise umwanya muniniya, canke ugasanga ikindi imeze nabi, mu nyuma iyo avutse rero ugasanga niba usanga bafise, ugasanga nituya turiko turagoyagoya canke agateba kurira. Birya rero birafise ico bisigura mu nyuma, ni umwana akwiye gukurikiranwa cane, kuko ashobora kugira ya mugiga nababwira meningite. Muri ico gihe rero urumva biragira ingaruka mbi kuri iyo mitsi nsozabwenge mu mutwe, mu nyuma ugasanga aragize crise d'epilepsie, washaka haciye n'imitsi yaravutse. Urumva haba hari ico twita amasekere. Hama ivyo biba bivuye kuki? Biba bivuye kuko urumva harya yarushe, ubwonko ntibuba bwaronse wa mwuka ukwiye. Hama ya mitsi nsozabwenge ikiruha, iyo irushe rero iraheza ikagerageza kwirwanira gutyo, uko kwirwanira rero ntihaca agira crise. Rero iyo mutanguye mubona ako kana k'akayoga kavutse, mugatangura kubona utuntu tw'utumuvema tutameze neza, baca bamushira ku muti kugira ngo bakingire bwa bwonko bwiwe ntabandanye agira crise. Turafise uwo murwayi wacu twamaze kubona ko afise intandaro. Kenshi mpora mbona umengo biradutera isoni, mwavuze muti mu bimenyetso iyo crise imurekuye aragira umwanda muto canke mukuru bivanye. None abo barwayi bacu twobafata gute kugira ngo agateka kabo ntigahungabane? Ni ukuvuga haba kwa muganga, haba muhira, kw'ishure, ku kazi, mu kibano muri rusange, mu rushengero, aho uwo muntu aba ari, kuko hari igihe umengo ni ingwara umengo irateye isoni ku bantu bamwe, ugasanga iyo ariko ugasanga mbere hari n'abakubwira n'abafata uwo muntu nk'uko umengo ntakwije. Ni iki mwohanura abantu muri rusange kuri uwo muntu?
yego reka bashaka dukoreshe ijambo bahora bakunda kuvuga kera kera bavuga ngo iyo umurwayi w'intandara ngo gusubiye ngo waca wandura nawe ibyo bintu si ibyo nta na gatoya nta na gatoya kubera nababwiye yuko iyo kizi murekuye mu bisanzwe umubiri we ntabakiwukontorora haca haba ico twita relâchement des sphincters gusura rero n'ibintu bisanzwe canke kwigira ko umwanda mukuru cyangwa umwanda mutoya rero nukuri ntibitera ubwoba gusa bari iruhande yiwe ahubwo nawe biramubabaza cyane kuko aca agarura ubwenge yumvire nk'umuntu akuze arabyutse asanze yararyamye ngaho boye yisanze ipantaro yatose cyane iki umva biramubabaza cyane rwose ntiyibuka yuko atari we yabigize rero icyo nohanura abantu ni uko intandara ni indwara nk'izindi kandi imiti irahari kandi baravurwa kandi bagakira icyo dukora gusa ni ukurondera ikiba cyateye rero ni indwara nk'izindi tugende tubafate ko ni indwara nk'izindi umurwayi wacu hanyuma iyo agiye kwa muganga bakaba baramusiguriye icyabiteye agaheza abari iruhande ye bakabimenya byoba byiza niho bamenye ingene bamufasha hama hari ikintu nibagiye hariho intandara ubunye ziharawe ziva ku bintu biharawe cyane rwose ibintu twita mu tubenzi nibyo yego izi nyama z'ingurube sindiko mbuza kurya inyama z'ingurube mugabo inyama z'ingurube uziriye zidahiye cyane cyane izi ngurube z'iwacu tureka zikaja gutembera yego hari ico twita teniya rero zirakunda kuja muri mamiske y'inyama mu misoso y'izo ngurube hanyuma wowe rero ugaca ugenda ukayirya uti je ngomba vyandese nyante ugaca rero wakiriye amateni agaca agenda rero agakura mu mubiri wawe ahera mu gitigo mu nyuma akazokwiragira mu mamiske y'iwacu gushika azoshikira mu bwonko rero ashitse mu bwonko rero iyo akiri karigwiza aho niho rero hacatangura kuba crise epilepsy kuko ariko arigwiza abana ziriko zirigwiza zikoresha ibice by'ubwonko kandi zigakoresha ibintu ubwonko bukeneye ni ukuvuga bwa bwonko yameze isoza bwenge hariho ibyankenerwa bwari bukeneye kugira bukore mugabo ugaca usanga byatwawe n'aya mateni niho rero haca haba iyo crise rero kurya ingurube sindayibujije mugabo muzirye twesubira uko zihiye neza none gamuga ingwara y'intandara hari igihe tubona umenga umuntu arayigwaye igihe kininiya ariko jewe hariho nabo nzi bakize none gukira k'umuntu bivana na ryari yavuwe bivana n'uburemere bw'indwara bivana n'icayiteye canke bivana nuko yifashe canke yafashwe n'abantu ikibazo ciza cyane mpereye ntampera kugukira ni biza ryari kugukira dufate nk'umwana yagize epilepsy ivuye kuri mwe twavuga ntabaye kuruha kivuka hama turamushize ku muti aho onye turagira icyo bita observation agafata umuti gushika nko ku myaka 2 no kuvuga iyo myaka 2 iheze atarasubira kugira crise n'imwe kuko uko akura ya mitsi isoza bwenge niko yigwiza ubwonko kubera akiri mutoya twita amanero n'imisoza bwenge ibari mike akura ni kugenda irigwiza rero gaca ifuka ahantu hatera crise rero yashikanye iyo myaka 2 afata umuti ntihagire crise asubira kugira muri ico gihe muganga ashobora gufata ingingo atereka duhagarika umuti bukebuke gushika umwana ugasanga yarakize canke dufate nk'ibi mpejeje kuvuga vy'amateni yaja mu mutwe mwazibonye ko arizo mwazivuye muramushize ku muti wa epilepsy hanyuma
nyuma yaciye imyaka 2 cyangwa 3 nta kiza kigira onye umuganga arashobora guhagarika umuti. Aho tutahagarika umuti ni cyagiye nk'akarorero mu mutwe wiwe hari ikibyimba cyangwa yaragize ABC, kuko urumva ikibazo kiba kikihari. Ni ukuvuga uhagaritse umunsi naca asubira kugira krize, canke babandi twavuga ari genetike n'urumva umuti uhagaritse nawe asubira kugira krize. Rero hari izikira bivanye n'icabiteye, hakaba n'izidakira bivanye n'igituma. Ariko kudakira kwayo muri rusange novuga ko zikira, kuko n'ubundi iyo ufashe umuti ntusubire kugira krize bisanzwe uba wakize naho uri ku muti. None haba hariho urundi ruhara rw'abandi ba professionnel nk'abapsychologue, na cane cane kurumva kwa kundi wa muntu krize imurekuye asanga yiyononye, kuvyakira ngira ngo bikamugora. Hoba hariho uruhara nk'abapsychologue baba bafise canke bofashamwo kugira ngo umugwayi canke umugwaza w'intandara yiyakire? Ubundi ngahe wacu nuko tutarabimenyera uruhara rw'abapsychologue. Mu bisanzwe nta bitaro na bimwe vyategerezwa gukora bidafise umu-psychologue clinique, na bimwe, kuko ingwara zose ubunya aho tugeze za hypertension, za diabete, zane izitegerezwa abo bagwayi bategerezwa gukurikiranwa n'umu-psychologue, kuko ziba ari ingwara novuga zidakira. Rero kubwira umuntu ati wozofata imiti ubuzima bwawe bwose udafise umuntu amuri iruhande abimusigurira igituma azowufata, muganga nivyo aramusigurira igituma azowufata, mugabo kugira bishire mu mutwe navyo ni rwa ruhara rero rwa wa mu-psychologue. Kuvuga rero umuntu arwaye intandara nawe yategerezwa gukurikiranwa n'umu-psychologue, bagakorana n'uwo mu-neurologue, kuko nababwiye hariho hari ingwara ziba izo epilepsy ziba zivuye kuri depression. Hakaba hariho n'ayandi makrize, icyo twita crise epileptique non epileptique psychogène. Izo ahanini turakorana n'abapsychiatre kubera n'umugwayi azogira ibimenyetso bya epilepsy, mugabo wapima ugasanga nta bimenyetso bya epilepsy afise. Nico gituma tubyita crise non epileptique psychogène. Aho rero urumva tugerageza kumusigurira ingene yobonana n'umu-psychiatre, naho bigoye kumvisha abantu n'ubu ko umubwiye ko aja kubonana n'umu-psychiatre umufashe ko asatse. Rero nuko turamenye ingene tubasigurira ingene babonana n'umu-psychiatre, kuko kubonana n'umu-psychiatre si kuba gusara. Rero abapsychologue barafise uruhara runini mu gufasha abantu barwaye intandara. Nyene nkuko mwabivuze ngira ngo kubera hano iwacu ico kibanza c'abapsychologue kitaraba kinini, mugangira ngo bizoza biraza buhoro buhoro. Mwatubwiye rero yuko mu bisanzwe mujejwe gufasha abantu bafashwe n'ingwara zifatira mu mitsi nsozabwenge. None uretse iyo ngwara y'intandara, hari izindi ngwara zijanye n'iyo mitsi nsozabwenge zoba zikwiriye hano iwacu? Zirahari nuko abarwayi batazivuza kubera imitsi nsozabwenge iri mu mubiri wacu wose. Nababwiye bijanye na AVC, no kuvuga kumbure ni mwabikenera nzoba ikindi kiganiro kuri ivyo. Turacanditse ahantu. Imitsi ibitwara amaraso mu bwonko, ugasanga hariho kamwe kazivye. Iyo kazivye rero ico gice amaraso atari karashikayo, cyari gifise igice c'umubiri gikoresha. Ico gituma rero umuntu agize AVC uzosanga hariho ukuboko n'ukuguru bitariko birakora, kubera wa mutsi watwara amaraso hajya ahantu wazivye. Ico ni ca mbere. Ikigira kabiri naco hari ibintu ugasanga umuntu aramenetse umutwe umwanya wose, canke akagira wa mutwe ico twita umutwe w'agasate bita mu gifaransa migraine.
ibyo byose urumva hari imitsi isoza bwenge hari ibindi bifatira ibinyanya bifata mu ntoki canke mu mano kenshi bifata abantu bafise indwara za diyabete canke amafyigo yabo atakiriko arakora neza hariho izindi ndwara icyo twita maladi systemique abantu usanga barwaye indwara z'ibitigu abantu basanga barwaye amagute hari izindi ndwara ngaho iwacu zidakunda kuboneka ugasanga nk'umuntu yariwe n'inyondwe aho umuntu ugasanga yumva hari igice cy'umubiri kitariko kirakora neza hariho indwara nyinshi cyane rwose zifatira muri iyo mitsi isozabwenge yego rero nimazikenera tuzoza turavuga imwe asha jewe ndavyanditse muri agenda hantu turagushimiye cyane ko nibwira ngo turize ubundi abantu twicwa no kutamenya hari igihe n'ubu ndazi ko hakiriho abantu batinya gutwara abana babo kwa muganga kubw'intandara juste kubera ko hamwe zimurekuye yagize vya bindi akumva umengo birateye isoni uyo muntu twigana tukamwakira ukutariko mu ishuri dukorana tukamwakira ukutariko kubera yuko nyene tumubonye ko biga bintu cyangwa ugasanga turamushiriye ko taxe ubwe ni kubera rumwe inzoga nyinshi kubera ubwe yanyoye urumogi urumva ibyo byose bigaca bituma bantu tutabafasha kubaho neza tutabafasha kwegera muganga kugira ngo ubuzima bworohe rero turabashimiye cyane banywanyi inshuti za Axia bakunzi ba Axia nizere yuko iki kiganiro utacigumanye wewe wacumvise ugishikane kure kugira ngo tumenye cya kiganiro bahora bavuga ngo baza muganga urumva twebwe turanahiriwe twiriwe turamubaza ubugira kandi aratwemereye ko azotuganirira ni karibu rero no mu biganiro bizokurikira azoduha kubera yuko nibwira ko izo ngwara yavuze ziruzuye ngaha naho tutabihangira ng'agaciro nk'ibinyanya umuntu arabigendana akumva umengo nibisanzwe akazoza kwivuza ku byarakaze none gamuga impanuro ku bantu ku bagwayi cyane cyane iyo biyaye impanuro reka mpere ku bagwayi impanuro nuko iyo bamaze kugira ibyo bimenyetso by'intandara ntama ugashobora gushika kwa muganga impanuro za mbere nuko iyo muganga akwandikiye umuti uwufata uko yawukwandikiye kuko nkuko nababwiye iyo mitsi isozabwenge wihaye uwo muti uwo munsi wa mbere ica yama yasamye irindiriye yuko wongera ukawuha kuri yasanye ni ukuvuga usimvye na gatoya haca haba icyo twita manke hanyuma ucukubita iyindi kirizi nico gikunda gushika rero ugasanga umuntu yari amaze amezi nk'atandatu afata umuti atakirize hanyuma ugasanga umuti ntiyawufashe bivanye n'ibintu byinshi icyo nagenda ndakigaruka ko cyane rwose kuko iyi miti irazimvye arico gituma nagomba gutera akantu abajejwe amagara y'abantu nimba iyo miti boyitanga kuri gusa nk'uko hari iyindi miti itangwa ku buntu vyoba vyiza n'imiti zimvye rero ugasanga umurwayi waramwandikiye umuti ugasanga ni nawe nikora ugasanga umunsi yaguze akabuwate kamwe yaragafashe kandi ariko bigenda neza mugabo aciye haca nk'inzira zibiri kubera umuti waheze akiri kararondera udufaranga ugasanga nawe ariko arafata agaca agaruka amakiriza amurembeje hanyuma iyo ni impanuro ku bagwayi ntama iyindi mpanuro hakwari ku muti iyindi mpanuro iyo umaze kumenya ikibitera ni ukumubwira ivyo bintu akamenya ingene avyirinda hanyuma na vya bindi rero twavuga kwigirayo umuriro kwigirayo imbugita kwigirayo ushobora kuba ari witekera utwo kurya mugabo uzoduteye kuri kumwe n'umuntu canke nimba uzoba uriko urahwata utwuhata uri kumwe n'umuntu kandi nimba ugiye muri iyo pisine ujane n'umuntu agume yicaye ngaha kuraba ivyo uriko uragira mu mazi canke nimba uri umushoferi nimba ariko kazi kagutunze ugenda unyonga iyo modoka mugabo umenye umunsi uyizina
ushobora kugira crise nico bituma bica bisaba ati ufate umuti neza kugira ngo ntugire crise aho hari ku bagwayi kuba babana n'abagwayi ni ukubatahura bimwe navuga byo kuvuga ngo yagize crise ngo aragusubiye ngo ndwara ibyo tubimenye ko atari byo hanyuma umugwayi agize crise ari iruhande yawe umenye ikintu cihuta ushobora kumugirira ikintu cihuta ushobora kumugirira ni ukumushira ambari ya mpuzu mu kanwa hanyuma ukamuryamika ku ruhande icyo bita position laterale de sécurité umuryamika ku ruhande hama ugaheza ukarara izosi kugira ngo agume aronka impwemu kuko urumva yunamye gutya akagira amakirize hama aca buri impwemu agaca umenga n'umuntu ariko aramuniga rero ibyo nibyo bintu ushobora kugira byihuta umuryamika ku ruhande hama gushira ikintu mu kanwa hanyuma ukarara izosi kugira ngo impwemu zigume zinjira hama crise iheze niba atari kwa muganga umujana kwa muganga byihuta murakoze cyane jewe nemeye ko nzogaruka vuba ko ngize imana nkaronka umuhango kandi ku bintu nkenerwa kuko uri kuraraba usanga izo ngwara tuzifise tuzigendana canke tuzigwaje tukabura uko twifata n'uko tugira rero turabashimiye cyane nawe utaha nje ndabashimiye nanje kuko aka kamo kanyu ndati bagashika kure yaba twaronka abantu namwe bakora kuko byofasha abantu kugira ngo bamenye ingwara nyinshi bamenye ingene bazikingira bamenye ingene bazivuza nanje rero ndabashimiye